wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Uno munsi ndashaka kwiyadresa ku bantu canke ndashaka kubwira umuntu yumva ko ubuzima bwiwe buri ahantu mu reka natoye igicapo ciza. Igicapo urabona iyo uri kuragenda canke iyo ugira ukata ikorosi uravyumva, iyo ukiri mu ikorosi ntubona ntumenye ibiri inyuma yaryo, sivyo? Sinzi ko muvyumva. Iyo uri kurakata mu ikorosi ntumenya hakurya y'ikorosi kihari, sivyo? Igihe wamaze kuginjiramo neza niho ushobora kubona imbere, niho ushobora kubona hakurya, sivyo? Sasa hari igihe ubuzima bwacu buba bumeze nk'uburi mu ikorosi. Haleluya, amina, amen. Hari igihe ubuzima bwacu buba bumeze nk'uburi mu ikorosi, uravyumva, bigasaba kuginjiramo neza kugira umetrize ibikurikira. Imana yarabwiye Yosuwa iriko iramubwira ingene agomba kudepanda, ingene agomba gutegekwa nayo, ingene agomba ku munsi kubana nayo, sivyo? Imana iramubwira Yosuwa, imubwira ikintu gikomeye, imubwira yuko inzira ariko aracamo atigeze kuyicamo kandi atawigeze kuyicamo. Rero igihe cyose ubuzima bwawe buriko buraca mu nzira nshasha, uravyumva, hari igihe bisaba yuko ku munsi ubuzima bwawe buba buzi ico Imana iriko iravuga. Haleluya. Uno munsi numva nshaka kuganira namwege kuri iri jambo, mpagaze ku ijambo Paulo yabwiye Timoteyo. Yaramubwiye ngo Imana izoguha ubwenge bwose bwo gutahura. Haleluya, amina. Imana izoguha ubwenge muri vyose. Uno munsi ndashaka kubwira umuntu wese yicaye hano hantu kumubwira ngo Imana izoguha ubwenge muri vyose. Haleluya. Washobora gusubira mu iryo jambo kavuga ati Imana izompa ubwenge muri vyose. Haleluya. Imana izoguha ubwenge muri vyose. Haleluya. Bisobanura mu yandi majambo ngo muri vyose, aho ugeze naho ugeze uno munsi, bivanye n'ahantu uri kuraca, bivanye n'ivyo uri kurahangana navyo, bivanye n'imisozi iri imbere y'ubuzima bwawe, bivanye n'ibikomeye imbere y'ubuzima bwawe, bivanye n'ivyoroshe. Kuko hari igihe twibaza yuko Imana tuyikeneye igihe ibintu bimeze nabi, ariko kandi n'Imana turayikeneye cyane n'igihe ibintu bimeze neza. Kuko igihe ibintu bimeze neza umuntu arava mu murongo facilement, umuntu arava mu rutonde rw'Imana facilement, kuko aba ari mu kaboregwe canke ababorejwe no kugubwa neza. Hajya kugubwa neza navyo biboreza abantu bikabatuma batakaza umurongo. Ariko ndakubwira umunsi muri kino gitondo Imana yanje izoguha ubwenge muri vyose. Haleluya. Waba uri kuca mu bihe vyiza canke kuca mu bihe bibi, ariko kandi ndizera no munsi muri kino gitondo yuko Imana izoguha ubwenge muri vyose. Haleluya, amena. Nico gituma no munsi numva nshaka tuvuge buhoro buhoro. Bona sifiwe sana. Haleluya. Buhoro buhoro, kandi no munsi ndabishobora naho mwantu wenze buhoro buhoro. Haleluya. Kuko numva shaka kubigenza buhoro, numva shaka ko tuganira. Bona sifiwe sana. Haleluya. Numva shaka ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngene Imana izoduha ubwenge muri vyose, ariko kandi ndizera yuko urakeneye ubwenge bw'Imana muri vyose. Haleluya. Urabizi hari gihe kubakoresha ubuhinga bwa none canke abafise amatelefone, hariho fonction zo muri telefone zacu usanga dufise, ariko zidufasha gusangira ibiri mu telefone yacu n'amatelefone y'abandi. Muravyumva siko? Rero hari gihe ubu yifise ariko ukayigira off, sivyo? Ukayizimya. Iyo yizimije canke niyo ushobora kuba ufise itelefone canke ukaba ufise, hari abafise Skype ngaha, hari abakoresha Facebook ngaha. Iyo uri offline, iyo umuntu atari en ligne aravyafisha, siko? Rero iyo fonction yawe ya telefone iri muri off, sukuvuga ko utayifise, siko? Ariko urayifise ariko iri off. Muriko muravyumva? Rero numvise uno musi nshaka kuvugana namwe muri ubu buryo. Hariho abantu bafise uburenganzira muri Kristo Yesu, ariko usanga fonction zimwe zo gusangira n'Imana zabo ziri off.
uravyumva urafise uburenganzira mu mana bw'ibintu byose, urafise na access ku bwenge bw'Imana muri vyose. Ariko kandi hari igihe uca mu bintu ukavyikorera ku gatwe kawe, ukavyiremeka ku gatwe kawe, ariko ukamera nk'umuntu ari privé n'ubwenge canke na conseil y'Imana mu vy'uri kuracamwo, atari uko Imana itari kiravuga canke itari kirakenera gupartager na wewe kuri etape ugeze ki yariyo yose. Imana ni Imana ivuga cane, ni Imana isakuza cane, ifise ivyo ishobora kukubwira ku mwanya, ifise ivyo ishobora gukomunika kuri detail yariyo yose. Bihora bintangaza iyo nsomye ijambo ry'Imana, ingene naho nofata nkafataga akantu gato, nkafata gace gato nkagasoma, bihora bintangaza ingene Imana ifise ubuginga budasanzwe muri aya majambo yayo, afise ubugingo. Imana ifise ubuhinga budasanzwe bwo gukonforma ikintu cyose nasomye kuri situation ndiko ndacamo. Verse yose no soma uravyumva biramfata nkasoma ndi mu biro, bikamfata nkasoma ndi muhira canke nkasoma mu telefone yanje, aho nsoma hose naho no kwisomera muri Zaburi, naho no kwisomera muri Chronique, naho no kwisomera muri Jean, aga passage kose nsoma muri Bibiliya karafise ikintu gafitanye isano n'ibihe ndiko ndacamo uno munsi. Ivyo rero bikanyereka ingene Imana ivuga cane. Hari abantu bavanga Imana ivuga gute, nabwiye ngo umwami wawe aravuga cane. Ariko kandi igihe cyose fonction zawe zo gupartager n'Imana ziri off, urashobora kubaho nk'udafise Imana mu buzima, urashobora kubaho nk'uri privé y'ici Imana ivuga, atari uko Imana idashobora kuvuga, ariko wazimije ama fonction agupermeta gupartager n'Imana. Haleluya, haleluya. Mbwira rero umuntu mwicaye rero tuna on rero dutangure message. Haleluya, amina, haleluya, amen. On, sivyo? Imana irafise ikivuga ku vyawe byose. Urabizi hari igihe mu buzima bwawe nka famille, hari igihe mu buzima bwawe ku gatwe kawe, hari igihe ubuzima bw'umuntu buca ahantu, sivyo? Kandi no munsi ndibaza yuko ndashobora kuba ndiko ndabwira abantu benshi bafise ahantu ubuzima bwabo buriko buraca, hamwe hashobora kuba hatoroshe canke hashobora kuba hagoye, uravyumva ukaba uri kuraca aho hantu. Ariko reka ndakubwire yuko aho hantu hose uri kuraca ntibibuza Imana kuvugana nawe. Yesu ashimwe cyane. Aho hantu hose uri kuraca ntibihagarika ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe, ubuntu bujaye n'igihe uri kuracamo. Hari ubuntu bw'Imana bujanye n'umuntu yorohewe, hari n'ubuntu bw'Imana bujaye n'umuntu akomerewe. Abo bose Imana ibaha ubuntu bujaye naho bariko baraca, kandi Imana ikabaha ijambo rijaye n'iciri kiravuga. Dimanche heze Christian atwigisha ijambo aravuga ngo abamwizeye bose yabahaye, uravyumva? Uravyumva yabahaye kugira gute gucika abana b'Imana, sivyo? Kandi iryo jambo nyene rikatubwira yuko twahawe ubugingo budashira. Hari igihe twibaza yuko iyo Bibiliya ivuze ngo Imana yaduhaye ubugingo budashira, hari igihe twibaza gusa yuko bishaka gusobanura yuko nitwapfa tuzosinzira ariko tukagenda mu ijuru, cyane kuvuga ko tuzotsinda urubanza. Ariko ijambo ry'Imana rivuze yuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, nirindi jambo risobanura ngo ku munsi hariho ubugingo bw'Imana mu buzima bwawe bujaye n'ahantu uri kuraca. Si ubugingo Imana itwemerera nitwava mu buzima, ariko nuno munsi urafise access ku bugingo. Kandi igihe cyose tubonye ijambo ry'Imana, igihe cyose ijambo ry'Imana ryadresheje ku buzima bwacu, ijambo ry'Imana ryamariza rimeze nk'ubugingo. Uravyumva? Igihe cyose utari kuramenya ico Imana ikiravugana na wowe mu ma circonstances n'ama situation uri kuracamo ku munsi, uri umuntu ahomba canke atakaza ubugingo. Ngenda kubwira ngo ushobora kuba ufise ubugingo warabuhawe kuko wakiriye Yesu, ariko kandi abisubiyemo nimba waratunye off canke ukaba wazimije, ngenda kubwira ngo ubwo bugingo ntibuzokugira ko access. Iyo ugiye kuri Facebook ugasanga umuntu ntari online, canke ukagenda muri Skype ugasanga umuntu ntari online, ico ukora umusigira message muri box, umusigira ka message muri boîte. Kubera iki? Kuko wasanze igihe waja kumurondera byari bizimije, sivyo? Rero kuko bizimije aka message ukarubika muri boîte. Hari abantu bugurura boîte zabo batevye cane, bakanama n'amezi batevye cane. Ngenda kubwire ngo uri kuraruha cane wabizicuya, ariko ico Imana ikubwira yagishize muri boîte, genda wugurure urabe. Kuko igihe yaza kukubarira wari off, wari muri off, icize siza kugushirira muri boîte ya reception yawe. Rero uri kurirukanka, wabwiye abantu ingorane zawe, wariza amosozi yaguhereye, nka ya nkuru twiga muri primaire, abantu babwiye ngo nibuzuza amosozi ubwato, warayahejeje, wagize gute. Ariko kandi muntu w'Imana reka ndakwibutsa no musi muri kino gitondo, Imana yawe irafise ikivuga ku vy'uri kuracamo no munsi.
haleluya. Mu ijambo ryayo ari ryo bugingo harimo na voix de sortie. Rero igihe cyose iyo ngarutse kuraba ijambo ry'Imana rirankosora, kandi igihe cyose iyo ndarisomye naho no bamaze umunsi cyangwa iminsi ibiri ntarisomye, mfuye kurisoma rica risubira kumfixa, rikanyereka yuko maze umwanya ndiko ndatakaza umurongo, maze amasaha cyangwa maze umunsi ndiko ndava mu murongo. Ariko iyo ndarisomye ringarukana hahandi. Kubera iki? Rifise ubugingo. Haleluya. Uravyumva? Reka ndakubwire ngo igihe cyose ugiye gusoma ijambo ry'Imana wuguruye idirisha ryo kuvuganamo n'Imana, kandi igihe cyose Imana ivuze ntivuga ibintu bitandukanye n'ivyo uri kuracamo, ivuga ifatiye kuri situation yawe kugira ngo ikumurikire umenye ingene uvyifatamwo bifatiye ku bwenge bwayo, kuko Imana izobaha ubwenge muri vyose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Sasa iyo ndiko ndavuga gutya ndashaka gushimikira ku kintu kijanye n'ikintu kidutakaza canke kitwononera. Imisi yose mu buzima bwacu turaza aho dushaka gushika, ariko Imana nizi ingene tuhashika. Haleluya. Abantu benshi ngaha muri mwebwe murashaka kwingo zanyu zikirabo zimerewe nabi, abandi murashaka ko situation zanyu, business zanyu zimera neza, abandi murashaka ko mu mashuri yanyu ibintu bihinduka, Imana igahindura ibintu, abandi murashaka yuko mu migenderanire ibintu bimera neza, mwama mwagize ibibazo n'abantu, ufise ingorane nyinshi n'abantu, abantu ntibagutahura, abantu ntibakumva. Hari igihe tuba dukikujwe na bene ivyo bibazo, urasinzikazwa n'amagara cane ku buryo udashobora gushika ku byo ushaka gushikako, kuko igihe cyose wamugwaye muri kuraca ahantu. Uravyumva? Ikindi gihe nacone ntuparve na kujera ishavu ryawe ni byinshi cyane, rikugumiza mu ntambara, rikugumiza mu ngorane n'abantu. Ikindi gihe nacone uravyumva ntuzi kwifata, ntuzi kugira gute. Reka ndababwire ngo iyo wuguruye idirisha ryawe ryo kuvugana n'Imana, Imana yoyo kukizahira kiratwara ubuzima bwawe, ivyo Imana izokwamiza kudepoza mu buzima bwacu bizokwama bifitaniye isano n'ico Imana igomba gukora mu buzima bwawe kugira ngo gushikane hahandi. Twebwe abana b'abantu ukuntu tumeze, igihe cyose tubona aho dushaka gushika, tukahakunda, tukahasherisa. Ariko igihe cyose Imana ije mu buzima bwacu, yoyo ibisanzwe izahiri kiratwara ubuzima bwawe, iba yaranakweretse ahiri kiragutwara. Hariho abantu no musi muri kino gitondo batahura aho bariko baraja. Hariho abantu no musi muri kino gitondo bumva yuko ubuzima bwabo buri muri tuna, bumva yuko imiryango yabo iri muri tuna, bumva yuko ministere zabo ziri muri tuna. Ntutahura ivyo Imana igiye kukwinjizamwo, ariko hariho abantu bumva yuko hari ikintu gishasha cyo kiraza ku buzima bwabo. Haleluya. Hari ikintu gishasha cyo kiraza ku buzima bwawe. Ico onya Eliya yaracumvise, aravuga ngo numva igihinda muri jewe. Agenda abwira Ahabu, aramubwira ati Ahabu irukanka, hagira hagwa imvura, hagira hagwa isegenya, hagira hagwa ivura, kuko ndumva igihinda muri jewe. Nta bimenyetso byo hanze byari bwaboneke, nta nagacuko hanze kari bwaboneke, nta bintu byinshi. Ariko igihe yaje gusenga yarumvise ko muri we hari igihinda, yaravuga ngo ndumva inzuzi, kuko Imana ibanza gukomunika mu mpwemu ibintu imbere yuko ibimaterializa. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibi byose mubonesha amaso vyaremwe n'ibitaboneka, nico gituma igihe cyose bifatika bishigwaho n'ibitaboneka. Kuko igihe cyose Imana itangurana iciyumviro, igatangurana impwemu. Imana iravuga ngo isi yari informe vide, ibintu byose nta mustari byari bifise, ariko Imana yari ifise igicapo, Imana yari ifise yerekwa, hari ikintu cadudubiza muri yo. Imana yari concepteur. Yesu yari ijambo rishitsa, kuko niwe jambo, yari ijambo rivugwa bigakoreka. Mpwemu yera yari ubushobozi bwa executor umugambi w'Imana bikabimaterializa. Igihe cyose umugambi w'Imana mu buzima bwacu wamukora muri dimension izuko ari zitatu. Imisi yose Imana iradukomunika iciyumviro, Imana ikambwira ngo hari ibintu bigiye guhinduka, Imana ikambwira ngo hari ibintu ngiye gukora, ariko nkumva yuko ntavyumva. Ariko naho ntavyumva nkatangura gutangaza ijambo ry'Imana, nkatangura kuvuga ivyo Imana ivuga. Iyo ntanguye kubivuga, ubushobozi bw'ijambo bugatangura kubirema, bugatangura kubihamagara, abantu bagatangura kumva ivyo vyiyumviro, bagatangura kuvyiyasosiya ko bikiri ivyiyumviro bitarafatika, kuko hari abandi Imana yabidepoje mu mutima wabo bakavyiyumvamwo, bigatangura kwiforja. Kandi igihe cyose bimaze kwiforja mu buzima bw'abantu, abantu bagatangura kuvyexecuta mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, akabaha ubuntu, akabaha ubushobozi, akabaha n'ubwenge muri vyose kubijanye n'ingene babishira mu nzira. Ariko no musi ndashaka kuvugana n'umuntu yumva yuko mu buzima bwiwe ari mwikorosi, hari Imana ikirajana ubuzima bwiwe. Haleluya. 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 Hari ikorosi urimo ntuzi bigira bishike, kandi rimwe na rimwe n'ivyo urabisha amaso ntibiguhumuriza, ariko ivyo wiyumvamo muri conviction nk'icemezo cyo mu mutima biraguhumuriza.
byari bwabashikiraho muhumurizwa n'ibyo mwiyumva mu mutima kandi mugacigwa intege n'ibyo mubonesha n'amaso, ariko ukumva umutima wawe uri convaincu naho ibyo ubonesha amaso bifatika kandi biboneka kandi bisakuza kuko tubibona tukabikaputa n'amasansa yacu, ariko ukumva ubuzima bwawe buzirikiwe ku byo wiyumvamo naho utabibona ukabishishikaramo. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Rero Imana ikiratwara ubuzima bwanje, aho hantu niyumvamwo ntabona. Imana ikiratwara ubuzima bwanje, sinzi aho ugeze, ariko kandi Imana ikiratwara ubuzima bwawe. Imana ikiragucisha muri rya korosi, aho udashobora kubwira abantu bakubaje ngo tubwire neza ibyo wiyumvamo, kuko hari abantu batubwira ngo tubwire neza ibyo wiyumvamo. Aho kandi hari igihe langaje yacu idashobora kudekriva ikintu itarabona. Aho kandi mu muhemu, umuntu w'imuhemu akiyumva mu ikintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagomba uno munsi ngo ntihagire ikintu kikwiba iyo ndota Imana yashize mu buzima bwawe. Ntihagire ikintu gihanagura canke gisuzuguza uruzi ruko ruraka mu buzima bwawe naho utari kurabikorako, naho utari kurabifata. Kuko nitugendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa no kwizera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero igihe ndiko ndacaho hantu, Imana ikora iki mu busabane bwacu? Umutima wanje ushishikara gukunda aho ndiko ndaca, ariko icyo Imana ikora mu buzima bwanje, Imana itravaya ubuzima bwanje kubijanye n'amadefo de fabrication mfise. Mwese ngaha muri modoka zagonzwe, bavyumva quelque part, umuntu wese ari mwisi hari ahantu yagonzwe. Hari abagonzwe ku maguru, hari abagonzwe umutwe, hari abagonzwe, ariko hari ibintu bimwe bimwe kanaka bitari vyiza mu buzima bwawe. Igihe Paulo areka arandikira Timoteyo iki gitabo, uravyumva, yandikira Timoteyo, Paulo yarazi aho Timoteyo Imana ikiramutwara, ariko kandi Paulo naho n'Imana yaramuhishuriye ibikenewe kugira ashike hajya hantu. Abantu benshi ntibashaka gushira amaso ku bikenewe kugira ngo bashike, ariko bashaka gushira amaso ku kibanza bagomba gushikamo. Rero iyo ushize amaso cyane ku kibanza, ariko nuha agaciro ivy'Imana ikirakora lundi mardi mercredi mu buzima bwawe, kuko ivyo birakomeye, kuko ivyo onye Imana igenda igukiza intege nke zikubuza gushika hahandi. Rero iyo wagize off, iyo utari connecte kuri yo, nta cibiri kirakora, kandi ngenda kubwira ngo nutayemerera kwigira iciri kirakora ku munsi uzokwicereza kugushika kuri vya bindi rikiraguhamagarira. Hari abantu benshi bumva ko igihe cabo cageze, ariko bibaza ngo ni kubera ikintu ariko ndashika. Uravyumva, si uko igihe cawe kitageze, igihe cawe carageze, ariko kandi hari ibintu Imana igomba gukora mu buzima bwawe itabikoze nta hantu uri kurahashika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sasa Paulo yandikira Timoteyo, ndashaka gusoma amaverse makeya mu maverse canke mu majambo amwe Paulo yagiye amubwira, kuko ndabona Paulo ariko ashira importance ku bintu kenshi abantu usanga bokumbure sivyo dushira imbere, ariko akarashira agaciro kanini ku bintu bigomba gukoreka mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya, amina. Timoteyo wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 15 n'umurongo wa 16. Timoteyo wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 15. Mbwirira umuntu micaranye uri kurazingurura ati hari ivy'Imana iri kirakora. Urabizi bantu b'Imana, ndashaka kubabarira ikintu gikomeye hano hantu. Abakristo benshi ntibari critique kubijanye n'ingendo zabo. Paulo yarigeze kwandikira Timoteyo amubwira ibintu vyiza, amukaramuhanura ingene akwiye gufata abantu n'ingene akwiye gutreta abantu. Mwishengero hari ubwoko bwinshi bw'abantu, uravyumva, ariko ikintu twese dushobora guhuriramo mu bantu tuba twicaye mwishengero, abantu kenshi ntidukunda kugira, uravyumva, kwigarukamo ngo twitora ikosa. Kandi ngenda kubwire ngo iyo udashatse wewe kwitora, ikindi kintu kizogutora. Ariko hari standard yibuze mu buzima bwawe udashika kuvy'Imana ikiraguhamagarira. Paulo yarigeze kubwira Timoteyo, aramubwira ingene akwiye gufata abantu ingene akwiye kubahanura. Aramubwira ati Timoteyo, abantu bamwe saho nababwiye gusoma ariko nahandi, ati abantu bamwe amakosa yabo aboneka bataracigwa n'urubanza. Urabizi hari abantu bafise amafuti ushika uyabona nta nuharira. Niyo uvuze uti Berkimas yivye, abagukikuje nta numwe aharira, naho Berkimas yoharira akarahira au nom de Dieu, au nom de Dieu, agasimba. Uravyumva, naho yogira gute bavuze ngo Berkimas yivye, abantu bose vraiment
barabizi ko Berkimansi yivye naho yoharira. Rero Paulo yabwiye Timoteyo ngo hari abantu bamwe bamwe amakosa yabo agaragara canke yerekana bataracigwa n'urubanza, ariko hariho n'abandi amakosa yabo ataboneka gutyo gusa, birinda gusaba yuko hacibwa urubanza, birinda gusaba ko amankete aba. Rero iyo ijambo ry'Imana riko riraza mu buzima bwacu ukaba uri umukristo ari sincere, nturindira, uravyumva, kuko hari abantu baba expert mu kumanipira abantu. Hariho abantu mu buzima bwabo azi kwifata mukabona ko ari umupfasoni kandi akaba ari umushinga ntahe. Ndamaze guhura n'abakristo benshi akubwira ingene yarabayeho mu kinyegero mwese mutabizi. Bisobanura ngo hari abantu babahinga mu kunyegeza ingeso, hari abantu babahinga mu kwiyorobeka canke mu bujyajya, ariyo hypocrisie. Hari abantu babahinga, hari umuntu utopfa utoyikosa, hari abantu batena kuri image yabo ku buryo atakosa abo babona ko atari intege na kimwe zibonekako. Ariko ugasanga kenshi kuko abantu bataza aho ugwaye wibaza kuri normale, kuko ahubwo abantu baranagushima kuko uri umushampion kuri camouflage. Uzi kunyegeza ntawubona kugwaye. Rero kuko abantu bakwapreciate kuko uzi gutanga ikindi gicapo kitari co ciwawe, ukumva umenga mu bantu urafise amanota kandi ukumva umenga urakwije. N'ijambo ry'Imana ryavugwa ukumva umenga rimwe na rimwe wewe si ivyawe, kuko wewe uruwera mu bantu baranakwadoha, baranakwapreciate cyane kuko waramenye kunyegeza cyane. Ariko kandi iyo uri umuntu w'Imana ufise ahantu ushaka gushika, uravyumva, ugomba naho abantu batoba bakuzi, ariko ngenda kubwiye ngo ijambo ry'Imana nijyare ndiri dusonda, haleluya, riratandukanya inyama n'umusokoro, rirashika ibwina, rirakuzi mu bumuga bwawe, rirazi n'ivyo umugore wawe atazi, rirazi n'ivyo umugabo wawe atazi, rirazi n'ivyo abantu bakwegereye batazi, rirashika hahandi. Rero iyo ryamaze gushika hahandi nukuvuga ngo intumbero y'Imana aba ari yo gutegura neza umuntu wayo, kuko Imana ihashika rego urakinyegeza abantu, kuko hari igihe bagucira urubanza canke bakaguta kandi waratawe kenshi kumbure ntugishaka gutabwa, nico gituma usigaze kwambara izindi mpuzu ugazishira hejuru ya realite yawe canke y'icuri. Ariko reka ndakwinginge ngo basi wisigarize icumba kimwe cawe n'umucunguzi wawe, aho wewe utamunyegeza kuko wewe warakuzi kurusha nuko wizi. Ijambo ry'Imana ngo nta kintu ciyenda nk'umutima w'umwana w'umuntu. Tel chemin paraît droit devant un homme, ariko kandi son issue mène à la perdition. Iyi nzira ubona umenga ni nziza cane, ariko iherezo ryayo rikaba ribi cane. Mbega ni nde umenye umutima w'umwana w'umuntu? Bibiliya ivuga ngo nimwijije mwebwe nimwicira urubanza kuko ni mwebwe mwiyizi nyene. Ariko handi ijambo ry'Imana rikatwereka yuko Imana iratuzi. Kandi rero ndakunda Imana kuko ubuginzi ntinzi mu buryo bwo kuncira urubanza, inzi mu buryo bwo kumfasha kugira ngo ngire n'umukiza. Rero sinshobora guhomba, sinshobora no kutabenefisia kuri grâce yiwe, kuko arahari mu nkomezi ziwe kugira ngo ankize. Nico gituma sinshobora kuba muri privation y'igikorwa ciwe mu buzima bwanje kugira ngo urugo rwanje rumere neza, kugira ngo ibikorwa vyanje bimere neza, kugira ivyo imigambi yanje imere neza. Ntegerezwa kwemerera Imana igatreta ubuzima bwanje. Ndiko ndavuga ngo Imana igomba gutreta ubuzima bwawe. Urazi guharira nta muntu agutsinda numwe, urazi kwidefana nta muntu agutsinda, ariko ntiwibaze ngo kubera imisi yose wamubatsinda muri discussion niko bakwemera, kuko nibihagaze kuri argumentation, nibihagaze ku buhinga bwo kumenya kwisigura no gufobeka ibintu no kurementanya ibintu. Bihagaze ku kuri ico abantu bakuzi ko barakikuziko. Wobatsinda mu majambo ariko niho wobatsinda mu mutima. Hari icemezo kibabwira ko there is something wrong in your life. Hallelujah. Rero ko bimeze gutyo ngo bene data bakundwa, bantu beza, bantu b'igiciro maso y'Imana, niwemerera Imana ikora ivyo igomba gukora mu buzima bwawe, kugira ngo ntucererwe ku isaha yawe yo gushika hahandi, kuko dutegerezwa gushika. Haleluya, utegerezwa gushika. Bwana sifiwe sana. Rero Paulo rero aramubwira Timoteyo ibintu by'agaciro biri hano hantu, ariko kandi Paulo yakoresha langaje zibiri. Yavugana na Timoteyo kubijanye na ambition yiwe yo gukorera Imana, ariko kandi akavugana nawe kubijanye n'ivyo Imana ikeneye gukora mu buzima bwiwe. Ijambo ry'Imana niritwereka gusa amasezerano, ariko ritwereka n'ico Imana igomba kubanza gukora mu buzima bwacu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 4:15 havuga gute? Ivyo ubishire kumwete, uvyamemwo kugira ngo kuje imbere kwawe kubonekere bose. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ku murongo wa 16 akamubwira ho nyene
ati wirinde ubwawe no ku byo wigisha wame ushishikara ivyo kuko niwagira utyo uzokwikizanya n'abakumva. Haleluya, haleluya. Paulo mu kuvugana na Timoteyo yareka aramuha ubwenge bw'Imana, yareka aramuha impanuro y'Imana imutuma ashobora gushika kure. Aramubwira ati ivyo bintu uvyitwararike. Ivyo bintu yareka aramubarira yari yabivuze hejuru, ariko kandi yareka aramubwira ibintu bijanye n'ubuzima bwiwe spirituel. Yareka aramubwira kutanegrija ibintu bijanye n'ingene yifata n'ukuntu agendana n'Imana. Aramubwira ngo ivyo bintu uvyitwararike. Ndakunda kumva abantu benshi bakubwira ngo pastor ngo nta mwanya mfise, ngo nta mwanya dufise, ngo turi busy. Reka ndakubwire umwanya uri kuranka guha Imana, uravyumva, uzowutakaza mu gushika ku vyawe. Haleluya. Paulo aramubwira ati ibi bintu uvyitwararike. Bantu b'Imana, uno musinje mu mutima kwera inco gituma navuze ngo ngira mvuge buhoro buhoro, uno musinje mu mutima wo kwinginga. Reka ndakwinginge hamwe n'ivyo ufise vyose bikugoye, ibi bintu vyitwararike. Ibi bintu vyitwararike kuko nta wundi muntu ashobora kubigukorera. Nta wundi muntu ashobora kukuhamplasa. Nta kindi kintu kimwe gishobora gusubira hole yawe kubijanye n'ibijanye n'ubuzima bwawe bw'impwemu. Aramubwira ati ibi bintu uvyitwararike, ibi bintu ubigire gute, uvyiyokupe kugira ngo iterambere ryawe ribonekere abantu bose. Hari abantu bavuga ngo nono ngo ibintu vy'Imana ngo nivyo mu mutima nivyo mwibanga. Si ivyo mwibanga. Iterambere ryawe rigomba kugaragarira bose. Kuko Imana iriko irakora mu buzima bwacu nikora ibintu vy'ikinyegero. Imana si umubandi. Yesu yarigeze kuvuga ati je sindi mu mercenaire. Jewe sinca kuri clôture yonje kuraba intama zanje. Iyo nje kuziraba nca muri porte, nca mu muryango principal. Kuko umubandi ni wasimba igikuta. Ariko jewe ndi nyene intama, nca mu muryango zikamenya ko naje, zikamenya ko ninjiye. Ivyo Imana ikora mu buzima bwacu si ibintu vy'ibinyegezwa. Ivyo bintu Imana iriko irakora mu buzima bwawe twese tutabona. Umaze imyaka 5, imyaka 10, ivyo bintu bitaboneka nibi. Imana iri muri cash. Imana iri pauvre muri resultat. No. Ariko Paulo aramubwira ati ibi bintu vyitwararike kugira ngo iterambere ryawe rimenywe n'abantu bose, riboneke ku bantu bose. Kuko iterambere ryawe mu Mana rirubaka abandi kandi riratera intege abandi. Rero ivy'Imana ikirakora mu buzima bwacu si ibintu binyegejwe. Ntaco bimbwiye aho uteye, ariko ndakwipfuriza ngo reka ejo canke hirya ejo tuzomenye ko ubuzima bwawe bwateye imbere. Haleluya. Ntaco bitwaye hapo ubuzima bwawe bariko baraduha ko kubikwerekeye, ariko reka muhemu yera adufashe ejo hawe hazoba ari heza. Kuko indirimbo turirimba ni indirimbo zijanye n'ivy'Imana yakoze, si indirimbo zo kubeshera Imana ivyo itarakora. Haleluya. Amina. 1 Timothée 6:20, sivyo? 6:20. Aramubwira ngo ewe Timoteyo wame uzigama ico wabikije, utere ibitugu ibizira vy'amajambo ahumanya no kugwana kw'ivyitwa ubwenge ataribwo, sivyo? Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Haleluya. Aha yariko aramubwira ikintu co kuzigama ivyo yahawe. Yariko aramuha impanuro zizomutuma abo umuntu ari efficace. Haleluya. Aramubwira ngo yamubwiye ahantu henshi, na ahantu henshi amubwira ngo zigama ububiko bwawe. Mu Kirundi mumvise depo bayita gute? Ububiko. Uravyumva? Uzigame ububiko bwawe. Anya Paulo ndagomba kubabwira yuko yariko ashira accent. Mwari mubizi, je sindi mu bantu bemera ko ibintu byose vyikora. Hari abakristo benshi Satani ashaka kuzanira inyigisho z'ikinyoma, abemeza ko ibintu byose vyikora. Ariko uravye ibintu byose Paulo yandikiye Timoteyo, aguma mubwira ubuntu bw'Imana n'ivyo bwakoze. Ariko kandi aguma mugarukana muri responsabilité ziwe, arizo bita inshingano ziwe gose. Nuvuga ngo umuntu wese hariho ivyo asabwa. Aramweretse ati zigama ico wahawe wirinze imari z'ivyitwa ubwenge, ariko ari bipfuye bitagiramo n'ubwenge. Yari kagenda mwereka ibintu bimumenasa. Paulo yari umuntu azi Timoteyo, uravyumva, kandi yari amuzi no mu ntege nke ziyo. Timoteyo nawe yari afise amavuta, akaba afise umuhamagaro, ariko yari afise intege nke. Naho no bafise umuhamagaro, nkaba afise amavuta, ariko ndafise intege nke zanje. Rero igihe cyose ijambo ry'Imana rirangarukana kubijanye n'intege nke zanje, kuko nico kintu conyene cokorora umuntu. Nta kintu na kimwe gituma umuntu apfuba, nta kintu na kimwe gituma umuntu acika nka avorton, nta kintu na kimwe gituma umuntu adashika nk'intege nke ziwe. Ega Imana ntiguharura ko intege nke zawe, ariko intege nke zawe zigucereza gushaka kuvy'Imana iguhamagarira.
rero Pawulo reka amubwira adashaka ko Yeshuwa amubwirana impuhwe, amuha impanuro nyinshi, amubwira ingene azotunganya ibintu, amubwira ingene azofasha abantu, ariko kandi yensista ku bintu bijanye n'ubuzima bwiwe personnel. Bantu b'Imana ngenda babwire ngo Imana nitakora ivyo igomba gukora mu buzima bwanje n'ivyo ndiko ndakora, naho ndiko ndaja ndashobora gucererwa canke nkeshua canke nkazana ubumuga mu vyo ndimwo, kubera ahantu hariko ndemberera Imana kwikora. Nico gituma umuntu w'Imana ugomba kwiga kumenya kwikritika wewe, kwisuzuma wewe, kwitora ikosa wewe, kwemera ikosa ryawe ukavuga uti Imana mbohora. Kugira ikosa cyangwa kugira intege nke si problème, ariko kutabizana ku musaraba ngo Yesu abihambe atravaye adukora ahantu ni problème. Ndiyo sasa umunsi wakizwa ukaza mu rusengero, waragiye mu nyigisho, uraza gusenga ku munsi wa Mungu, barakwigishije gusenga, waragiye mu cumba c'amasengesho, twe twaragiye mu vyumba by'amasengesho, twaragiye kwa mama Ere mu Kinindo, twaragiye kwa mama Mariamu mu Cibitoki batari kumutakura, twarasenze, twarize kwiga kugira gute. Nukuvuga ngo ivyo vyose yo wabibayemwo, uravyumva iyo uza mu rusengero mu buryo buri normale, urakura, hari ibintu uratahura gutazira, uratahura ibintu bimwe ivyo birikora. Ariko kandi ngenda kubwira yuko hari ibindi bitikora. Haleluya. Iyo hageze kubijanye no gukura kwa ukinjira mu muhamagaro, uravyumva kuko igihe cyose dushaka kwinjira mu muhamagaro nico gihe amadefo yacu ya fabrication agomba gufata nayo ni kibanza, kuko Satani agomba kukwicira akoresheje defo de fabrication. Wabaye fabrique hari ahantu mugaye, ubwo bumuga Satani azogomba yuko ushitse kuri podium abushira habona kugira ngo bwiciko kwa c'Imana. Nico gituma uno musitera abantu batukisha izina ry'Imana, atari kubera ari abana babi, ariko bashitse ngaha batarabohoka, batarakira, bahashikana ubumuga. Igihe bahagurutse Satani ahagurutse intege, umubiri ukadomina ico bariko barakora, bagasengera abantu bagakira, ariko kandi ikindi gihe bagasambura ubuzima bw'abantu, kuko atamwanya ukw'Imana yaronse wo gutravaya ngo bayihe accès, iforge personnalité na caractère ya. Uzigame ico wahawe, ibi bintu uvyitwararike. Nukuvuga ngo Paulo muri langage yiwe n'amajambo muhemu yerekana mu inspira, ariko travailler le petit, kuko yaramaze kumubona mu muhamagaro n'amavuta, yaramwanga ukunda Imana nkuko nyokuru yayikunda. Nyokuru we witwa Lois ati kandi ugakunda n'Imana nkuko nyoko yayimukunda, kandi singekeranya yuko muhemu w'Imana ari kuri wewe nkuko yabaye kuri nyokuru akaba no kuri mama wawe. Ariko please ibi bintu vyitwararike. Haleluya. Reka ndabwira ikintu kimwe, abantu muramushaka gutibira. Hari ibintu abantu batarondera, inyama ziza ngaho impande y'inda zikazunguruka, izo nta muntu numwe azirondera, zirizana. Sivyo? Aya ubwira ushire amatablete, ushire amakaro kuri abdomino, sivyo? Canke ube gangi amaboko yawe amamisiraje, ivyo ugomba gutravaya, sivyo? Rero murumva ko bimwe barabitravaya, ibindi navyo ne birikora. Iyo hageze kudevelopa umubiri, uravyuka mu gatondo ukiruka, ugaterura ivyuma, ukaba discipline, ivyo urafise ico bikorera. Ariko inda yawe kuzana ayandi ama accessoire ipembeni, uravyumva ivyo nta muntu umwe abikorera. Upfa kurya agasukari gakeya bikaba vyaje, upfa kugira gutyo kumva impuzu sigaye kubana cyane, upfa kugira gutyo kumva zagote, ivyo ntacu bikorera. Ariko hageze kwizo nyamuzikuraho utegeza gutravaya. Rero birumvikana yuko hageze ko tudevelopa on travail, ariko kandi hariho n'ibindi vyikora bikimeza. Hariho n'ibiterwa muzosanga vyarimejeje bikamera, n'imyembe ikamera atanumwe yayiteye, ntumenye ukuntu byaje. Hari ibintu vyikora, ariko hari n'ivyo ukora wewe. Bwira mu micano ati hari ivyo wota developa vyonyene vyizana. Haleluya. Ariko kugira ngo ndababwire ngo mwege ngo mugende ngo ugira ama exercice ya abdomino gushika izo nyama zipembe nizihavuye, uravyumva benshi muzosanga bigoye, na bamwe bazokubwira ngo Pastor Je nta mwanya mfise kuja muri sport. Nukuvuga ngo iminsi yose yageze ko tugira ico tudevelopa kiri efficace ku buzima bwacu, ntituba tugifise umwanya. Ariko kandi hari ibindi bitwara umwanya wawe, ugomba kwiga kugira inyotako kugira ngo consacre umwanya wawe ku bintu bijanye na development y'ubuzima bwawe. Uko bimeze mu mubiri
niko no mu mpemu bimeze. Ntuzopfa ushoboye, uravyumva, mpemu yari ntazopfa ashoboye kudevelopa karakteristike z'Imana mu buzima bwawe, ntazopfa ashoboye kudevelopa ibintu by'ubumana mu buzima bwawe ngo bibe imprenye, bicike ibikurimo, ntibizopfa bije. Ikibazo ni kimwe Christian avuga dimanche passé, abantu benshi baviva relation n'Imana mu buryo bw'amategeko. Wumva umenga ibi ndiko ndakubwira, ndiko ndakuzanira amategeko, aho ngenda nabwiye ngo nimba ari ikintu ca mbere kidatabara umuntu n'amategeko. Amategeko iyo abatabara umuntu, abantu ntibari kuba bacigwa n'imanza zo gupfa. Ako ndakubwiye ko n'ibihugu bifise imanza zo gupfa abantu baracakora ibyaha. Bisobanura yuko ubwoba bw'igihano ntibushobora guhindura umwana w'umuntu, ariko kumenya ko nakuzwe n'Imana birashobora kumpindura nkayiha umwanya, kuko ndazi yuko ujya mwanya ndiko ndayiha si ukubwiye itegeko kubera ntinya, ndiko nabikoreshwa n'urukundo dufitaniye, kandi ndazi yuko igihe cyose ncometswe muri urwo rukundo nzokwama ndi beneficiaire. Nta na rimwe nzohomba gufatana n'Imana, nta na rimwe nzotakaza mu kunywana n'Imana. Igihe cyose nzokwama mfise ivyo ndiko ndunguka, none abantu b'Imana ko muri abatawunere ko muzi ibintu, ninde muntu bobwira urimo ngo kunguka agahunga ikibanza ciwe cyo kungukira? Barizo umuntu micaye bakubwiye ko hano barunguka. Ni gute ibibanza byo kungukiramwe atari byo turimo twego no Mose? Haleluya, amina. Timoteyo wa kabiri igice ca mbere ku murongo wa 6. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Bwana sifiwe sana. Nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake. 2 Timothée 1:6. Yagushizwemwo no kurambikwa ko ibiganza vyanje. Kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujora, ariko yaduhaye uw'ubushobozi n'urukundo no kwirinda. Nuko ntugire isoni zo gushingira intaha umwami wacu canke izanje imbohe yiwe, ariko ufatanye nanje kwihanganira imibabaro kubw'ubutumwa bwiza nk'uko ubushobozi bw'Imana bugushoboza. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Timoteyo yari yarahamagawe n'Imana, sivyo? Ariko Paulo arikamubarira ibintu bitikora, kuko reka nababarire, iyo Imana yagusize, iyo Imana yaguhamagaye ikagusiga, hari ibintu vyikora. Kuko Imana igusize amavuta y'Imana ku buzima bw'umuntu vyitwa qualification. Amavuta y'Imana ku buzima bw'umuntu yitwa habilité. Amavuta y'Imana ku buzima bw'umuntu vyitwa gushobozwa. Iyo bavuze ngo Imana yaragusize, ni ukuvuga ngo Imana yaguhaye ububasha kanaka bwo kopera dans le surnaturel, muri domaine kanaka, sivyo? Rero iyo umuntu amaze kumenya umuhamagara akamenya no gusigwa kwiwe, aragira tendance yo kuneglija kubana n'Imana kuko ahora abona vyikora. Ariko kandi naho vyikora, uravyumva, muri absence y'umusabane n'Imana hamwe na wewe utakaza uburemere, utakaza uburyohe, kandi na wewe ugira vyinshi bigutrubra kuko utari connecte. Amahoro yawe aba make, umutekano wawe ukaba muke, ivyo bikagutuma nawe uja gufonctiona mu mavuta uri limite kuko hari ahantu watakaje. Rero Paulo arikabwira Timoteyo ati, Timoteyo ufurura ingabire. Arikamubwira ngo Timoteyo hanim le don. Iyo bavuze ngo hanim, twumva ikintu ca mbere, Timoteyo yari afise defo ikomeye. Timoteyo yari yarasengewe, yari afise umuhamagaro, yari afise amavuta y'Imana, ariko ingabire y'Imana yari neglige mu buzima bwiwe. Ibi bitabo Paulo amwandikira, murumva ko yandikira umwana ari negligent, asizwe. Arambwira ati, Timoteyo furura ingabire. Ntushobora kubwira umuntu ngo afurura ingabire kandi ariko arayikoreramo, sivyo ga bene data? Sishobora kubwira umuntu ngo hanima ikintu kandi kiri anime, sivyo? Arambwira ati, rero Timoteyo furura ingabire yawe, furura ingabire iri muri wewe. Hari abantu usanga, uravyumva, hari ingabire y'Imana iri mu buzima bwawe, kandi igituma ndakubwira ngo yifurure nuko iyo ngabire y'Imana iri mu buzima bwawe irafitanye isano n'ahantu uri kuragenda. Si ikintu gito, sakayelema gatoya. Ego urashobora kuba uri busy, hari ibindi bintu uri kurakora, uravyumva, kandi n'ivyo uri kurakora si ivyaha, ariko kandi ingabire y'Imana mu buzima bwawe ntukayineglige, yivyure yatse. Wibuke ko wayihawe, aramuka ngo wibuke ko wayihawe mu buryo bwo kurambikwa kw'ibiganza. Aramubwira kandi ati, kandi Timoteyo yari afise ikibazo, yari umwana ari timide.
arambwira ati Timoteyo, impwemu wahawe igihe wasengerwa si impwemu y'ubwoba n'ubujora, si impwemu ya timidite, ariko ni impwemu y'ubushizi bw'amanga. Uravyumva? Wahawe ubushizi bw'amanga, wabaye gucika umuntu atari reserve, wabaye gucika umuntu atiyugaye, wabaye gucika umuntu adatinya. Reka ndakubwire, ibi byose Paulo ariko aravuga, yariko aratusha amapoint ashobora gutuma uyu mupeti acererwa kandi agabanura muri efficacité. Arambwira ati Timoteyo, ni wahawe impwemu yaboga. Barundi kazi tugira amahoro. Abarundi benshi cyane cyane abarundi kazi barafise ikibazo c'amasoni. Amasoni n'ubwoba ni kimwe mu bikoresho vya mbere vya Satani byo kukubuza kwajisa, kuko arazi ko wahamagawe, arazi ko wasizwe, ariko yaragukonvence urabika ibikoresho vyawe muri tiroir. Kandi naho wasizwe, naho wahamagawe, nimba kigushize muri tiroir, ntuzopfa utanguye koopera ngo ubone ibitangaza vy'Imana bikorera mu ngabire hama ngo bidevelope assurance yawe. Bamwe batinya bakubwira ngo ndatinya kunanirwa. Abantu benshi bari tellement parfait, bashaka ibintu bigenda neza cyane ku buryo badashaka kwibona mu ikosa na rimwe. Ariko ugomba guhaguruka ukagira amakosa makeya, ariko ugatambuka, kuko ugize amakosa ni wabone ngene yakosora. Ariko ntukarindire ngo ibintu byose bizobe parfait ngo utangure gukora. Ico ni igikoresho Satani ariko arakuzamwo, akuzanamo ubwoba, aguteza ubwoba. Bwira umuntu ucate ati ntwahawe impwemu y'ubujora, ntitwahawe impwemu y'ubwoba. Mumbarire uti ntitwahawe impwemu y'ubwoba pe. Haleluya. Uravyumva? Uyu mupeti yari umunyamasoni. Hariga amasoni tuyaregitima, hariga amasoni tuyafata nk'ivyeri, hari n'igihe muri culture yacu amasoni tuyafata nk'ikinyabufura, nk'indero nziza. Uravyumva? Ariko ndakubwiye ngo reka ko kadayimoni kagende mu izina rya Yesu Kristo. Imana izoguha ubwenge bw'ingene wifata muri vyose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Amubwira ikindi gikomeye ati Timoteyo, ndamaze kukoobserva, ntukagira isoni zo guhagararana na jewe, ntukagira isoni zo gushingira ntaho umusaraba uhagararanye na jewe, ntukagira isoni, ntukagire n'isoni zanje jewe Paulo le prisonnier de la croix, ntukagira isoni zo guhagararana nanje. Kuko uyu mupeti Paulo ngere yazarafungwa cyane, ashitse mu bantu akamwe ati mbega Paulo muraziranye? Paulo n'uyu yari umupeti umenga afise isoni z'ububabare bwa Paulo ninge n'izina ryiwe rizwe. Paulo aramwandikira amubwira ati uravyumva, ne point honte de témoigner à rendre, uravyumva, du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Mbwira umuntu mwicaye ati babazanwa hamwe na jewe kubw'ubutumwa bwiza. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Babazanywa na jewe kubw'ubutumwa bwiza. Emera uhagarare na jewe, emera duce muri inzira naho ifunganye, naho igoye, emera tubabazanywe n'ubutumwa bwiza, kuko gloire nishoboka hatabayeho mort. Uravyumva? Nako iba glorifié itabanze kugira gute? Itabanze kubora. Nta kintu gisayangana kitabanjwe kubora muri principe z'Imana. Rero kamwe ati Timoteyo, ntugatinye processus yo kubora, kandi uri kuritegura kuba muniniya, kuko muri principe z'Imana ntuzoba munini utemeye kubora. Rero babazanywa nanje. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Babazanywa nanje. Bwira umuntu ati babazanywa nanje pe. Ndabizi hari abantu bababazwa, hari abantu bariko barababazwa, hari abantu bariko bararenganywa, hari abantu ibintu baraye bakubiswa amakofe, hari abantu bariko baraca ahantu, kandi ubiravya haniniya imvo n'imvano yo kubabazwa nuko wahisemo kwizera ubutumwa bwiza, nuko hari inzira utagishaka gucamwo, nuko hari ururimbo utagishaka kuadopta, nuko hari ibintu utagishaka gufeza pa, nuko hari ibintu utagishaka gute. Nukuvuga ngo ivyo vyose uri kuhogwa ubutumwa bwiza. Haleluya. Reka ndangirize kuri Mariko 10. Mariko 10. Haleluya. Muriko murazingura muri Mariko, kareho ndangiriza. Reka mvuge gutya. Uno munsi numva ndi convaincu yuko hari abantu Imana iriko iratwara mu yindi niveau. Bona sifesa.
hama hariho isaha n'igihe c'umuntu w'Imana kwinjira ahandi hantu. Hari iminsi ushobora kumva ko ari iminsi isanzwe mu yindi yose, sivyo? Ariko hari saison, hari periode, maze amadimanche atatu guhera muri gehizo ngaha, numva iyi message iguma igaruka ifise iyi shusho. Ariko kandi ndazi mpwemu yero kunakora, ndi persuade yuko hari abantu bari muri rya korosi na décrive, sivyo? Ariko kandi hari abantu Imana igomba guhindurira. Bona sife ça. Ariko muri ico gihe cawe aho Imana igiye kuguhindurira, umenga uri kurababazwa. Menga ibintu ntibimeze neza cyane. Haleluya. Menga ibintu ntibihagaze neza cyane. Reka ndakubwire ngo kenshi ibikubabaza biragusamaza kutamenya ko hari icyo Imana iriko irakora. Haleluya. Iki kintu turiko turavuga ngo cha development, cha cyo gukura, cha cyo gutera imbere. Uravyumva? Iyo umuntu atanguye ku develop ama muscle yiwe, agaterura ivyuma, ndababwije ukuri je no tangwa guterura ivyuma. Ni munsi wakumbona ukubonye. Sivyo? Kandi abizi. Haleluya. Ariko kandi uravyumva ku develop utwo tumuscle nkatugira tunini mwese mukatubona hari kigozi binsaba. Haleluya. Amina. Rero uwavuga ngo abavuga butumwa bose bategeza kuba bafise agatuza kagereza hariya niboko bingana kujyahanye kugira ngo mbandanye kubuvuga no genda kubiterura. Aho kubera batakintu na kimwe kinyegizija kubiterura ntavyo nzoterura. Ariko reka tubandanye gato. Wewe rero wewe ari ibintu Imana iriko irahamagarira ubuzima bwawe. Ariko ivyo Imana iriko irahamagarira ubuzima bwawe biragusaba discipline kana kuvuga uti discipline. Sivyo? Subira vuga uti discipline. Kandi mwimvira ibindi ntavuze vuga discipline. Discipline ni discipline. Bona sifesa. Kandi iri jambo riri muri vocabulaire y'igifaransa. Sivyo? Si iry'umuntu. Ariko kandi ngenda kubwira ikintu kimwe. Iyo uvuze ngo discipline, abakristo baca babihigwa. Nta muntu ndabona uri kuravuga ubutumwa bwa discipline ushobora kubona mu Kristo ngo haleluya. Wanadani byose muramugira nta numwe ashobora. Kuko vraiment umuntu wese acamva kari ibintu wapa n'ibiti yakukufa, anyaga batubwira ibintu bigoye, bagira babikomplike ibintu. Sivyo? Ariko iyo nibutse ico discipline ishobora gushikana ku buzima bwanje, ndashobora basi kwemera guca aho hantu hatoroshe. Sivyo? Kuko Paulo yarabwiye Timotheo ati nta musirikare kisople uravyumva ku muyondi w'isi nimba ashaka gupleza à son maître. Sivyo abantu b'Imana. Rero kuvuga ngo naho tubanye n'Imana mu kugura amadirisha yacu turashaka ko Imana igira iki developa mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Hari icyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Ariko kandi reka ndakubwire ngo ivy'Imana ishaka kunshikanako nibitandukanye n'ivy'Imana iri kiranshishamo. Ivyo nyene uri kuracamo uyirukana nk'abadayimoni. Ivyo nyene birafitanye isano n'ahantu Imana iri kiratwara ubuzima bwawe. Haleluya. Aho ucishwa harafitanye isano na caractéristique canke empreinte ministère Imana izo gukoreshamo izo bifise. Haleluya. Bamwe muzonakorera n'Imana uravyumva ariko ahandi hantu nka Yakobo mufise amatrace y'uburibwe canke mufise amatrace y'imibabaro mwacishijwemo. Ariko kandi gloire y'Imana izoboneka mu buzima bwanyu mu buryo mwopera, mu buryo mufonctiona, mu buryo mukorera n'Imana kuko Imana yafatanije circonstances z'ivyucamwo na situation zawe n'ahantu iri kiragutwara. Rero sinirukana abadayimoni igihe cyose ndiko ndaca muri difficulté. Sinirukana abadayimoni igihe cyose ndiko ndaca ahantu hagoye. Kuko bimwe mu bibazo ncamwo birampa kwimenya. Hari abantu bizi neza cyane gushika baciye mu bintu bimwe. Hari abantu ngaha muzi ko muko muri abashinga nahe n'abapfasonikazi. Hari abantu ngaha muzi ko muri abantu ba grave, bakubwiye kuri wa grave. Merci. Ura grave. Merci. Gushika umunsi uciye ahantu ukadekuvura ko utari wa grave, ukadekuvura ko bwa wundi uri umuntu w'inzigo bigora kubabarira. Umumaranye indwi zibiri akajwi kamwe muyera akubwira ngo babarira. Akora bingene bigoye. Abingene vyakunani. Rimwe na rimwe ugaca wibuka n'abantu baciriye imanza ngo zese numva abantu bakijijwe batatanga imbabazi. Ubu maze 2 semaines wanse kuzitanga. Birashoboka ko na 3e semaine igiye kwinjiramo utarazitanga. Sivyo? Ariko still naho bimeze gutyo uri kuranga kuzitanga muri iyo situation waciyemo uwo muntu yakwivye ibirato. Uravyumva? Yavyivye ariko kandi mu busuma bwiwe harimo intumbero yarugira vyose.
kuko imana irikira gutahuza yuko bwa bundi wewe uri umuntu atazi gutanga imbabazi, bwa bundi wewe uko mupenda bitu ibirato vya uranse kubirekura, amahoro n'umunezero biranse, warasivye no mu rusengero dimanche passé kuko ariho bavyivye. Ivyo byose uri kurabibona urimenya ukavuga ati kwa bundi jevema aka kantu konanira kurekura. Haleluya. Ugacuvuga uti Imana ndazanye ku musaraba ahantu kuko ndagwaye muri ibi bintu. Nta wunzi gutya nande sinari nizi gutya, je viens de me découvrir, enchanté, Marc. Sivyo? Kuko ntiwigeze wimenya uko kuntu. Rero bantu b'Imana mu byo muri ko muracamo byose, mbega wowe uri kuribona uriwe mu buryo uvyifatamo, wowe uri kuritahura mu rugezo ugezemwo, kuko aho Imana irikira gutwara haragusaba yuko uri fort muri iyo domaine, kuko ntibazokwiba ikirato aho Imana izogushikana. Ego hari gloire, ariko bazokwiba n'ishesheti, bazokwiba n'udusigaye, ntibazokwiba rimwe, bazokwiba gatatu, naho uzoba uri muri gloire bakwibe 10. Rero birasaba yuko aha hantu hakira ukiga kurekura vuba, kuko waspira gushika muri kijya kibanza agomba kuba ari umuntu azi kurekura fasira. Umunsi umwe umugore yaraje abarira Yesu, amubwirira ijambo. Niho nshaka kurangiriza muri Mariko 10 umurongo wa 27. Ahanya ntibatubwira Yesu ariko batubwira abahungu. Umugore araza arabwira Yesu, Yesu amaze kuvuga amakuru yiwe yuko azopfa, yuko azobabazwa, yuko bazomucira ko amate mu maso, yuko bazomusuzuguza, yuko bazogera gute. Yesu aje kuvuga iyo nkuru ibabaje, ayisubiramwo kenshi. Umugore acaregera Yesu buhoro buhoro, ati mama, Yesu amwati mama nibiki? Nashaka ko tubonana. Hari abantu iyo bashaka ko mubonana ntakubwirira n'ibintu mu bantu. Aragufata ukuboko mukagenda tuza guhagarara ryari, akagutwara. Amushira Yesu hari anya. Ati twumvise kugira ugende. Nukuri ngene bagiye kugutwenga n'ingene bagiye gucira ko amavuta birababaje vire. Navyumvise ndasengera mama, bagucira ko amate navuze iki? Avyumva? Okay. Wabena mama wawe n'ukuri vraiment ashani hamwe bibiri ivuga vraiment ngo hahayirwa amabere yakonkeje kweri, uyu mama kweri agiye guca ahantu hagoye kweri pole sana. Yesu aramurindira mama nate mama uvuga iki none? Urumva je ndafise abahungu babiri bari muri babigishwa bawe, sinzi ko rubabona. Ni Yohani na Ntuzenya, n'abana ba Zebede, ni Yohani nande na Yakobo. Yohani na Yakobo urabona, Yakobo ni wa wundi urabona wese. Sasa rero nako ndimvira ko mugira ugende, sivyo? Hari yanyene mu bwami bwawe. Reka umaze yicare à droite yawe, undi aje à gauche, ko numva kumenga batubwiye ko ahantu ugiye ari ahantu hakomeye cyane, sivyo? Umaze uje à gauche undi agende à droite, sivyo? Hama we wicaye, uravyumva? Babe bicaraye na wewe. Jewe bandayibasabiye ndi wa mbere niri wayi. Uravyumva? Sasa uravyumva? Iyi nkuru dusoma atari mama ariko arabasabira, sivyo? Ariko ha muri Mariko 10 kuri 27 na aba bana bariko barisabira, sivyo? Ariko kandi je birantangaza ingene twega abantu turi ambitieux vraiment. Nous les hommes tellement ambitieux. Turashaka kuba abantu bakomeye cyane. Yakobo na Yohana, sivyo? Bene Zebedayo baramwegera, baramubwira bati mwigisha, turagomba kuduha ico tugusaba cose. Bihora bindwenza iyo umuntu atanguye akubwira ngo ngico ngenda gusabe, ntukinyankira, akabanza akabarikada, akabanza kugaza. Imisi yose umuntu ariko arakubwira kijya kintu uzoka umenye ko ikintu ariko arakubarira ari ikintu mu bisanzwe kitoroshe gutanga. Canke quelque part ayo introduction, iyi introduction igaragaza manque ya assurance y'ico uri kurasaba. Iyi introduction igaragaza yuko ico uri kurasaba nturi sure ko kimerita. Bwana sifiwe sana. Iyo utanguye uvuga uku vyerekana yuko ico uri kurasaba utibaza ko kibereye. Rero nkaca nibaza kukiro nusaba ico wibaza kutabereye. Naha rero abana b'abantu turaba tricheur. Turafise ibintu byinshi dushaka gushikako, ariko hari gihe dora twumva yuko ikirato ndiko ndashaka kwambara ndisuri ko kiraza kundoka. Ako ndagicometsemo ibirenge mu vyimviro gusa nkabona ntugero rato nirunkwira. Ariko nashindiriya kera twaradukunda ibirato ku isoko, ukacambara ukabona hasigaye nk'amasantimetero nk'abiri. Uravyumva? Ugacufa tukinjizamwe ibipapuro munsi hariya, ukabisugubira indani ukakigura,
ukagenda ku ishuri tugakina umupira, twe twakina umupira, ugakina iminsi yose ufise amatisi n'ibipapuro, iminsi yose ushira mu kirato hariya kugira ngo ucambare, kuko caba ari ikirato wumva ko nyene kigezweho. Abantu bagomba ikirato ciza, ego ndisaho. Rero hari abantu bagomba gushira ikirenge mu bintu indani mu mutima bazi ko atari gwabo, ariko basi bamfira ipoza. Ukamubona ari injere, rero bamfira ipoza araje, nuno munsi usanga ari abantu bambaye ibirato bashizemwo ko ni dimanche. Okay. Aha. Mwigisha ico tugusaba cose ukigire gute? Aha. Sivyo? Arababaza ati mugomba ko mbaha iki? Baramwishura bati uduhe ngo tuze twicare. Umwe iburyo, uwundi ibumoso mu bwiza bwawe. Maze Yesu arabishura ati ntimuzi ico musaba. Aba petite no turabizi ni à droite na à gauche nivyo twasavye. Kuko bo babisituye au niveau ya position ya gauche na à droite nta bindi. Uravyumva ntimuzi, uravyumva ati ntimuzi ico mugira gute? Ico musaba. Aha. Ntimuzi ico musaba. Mwoshobora kunywera ku gikombe nywerako canke kubatirizwa umubatizo mbatizwa jewe? Baramwishura bati oh bien sûr, bati turabishobora. Yesu arababwira ati gikombe nywerako muzokinywerako kandi muzobatizwa umubatizo mbatizwa jewe. Bizoba ako ntibiraba. Haleluya. Ndashaka kurangiza mvuga gutya. Hari ibintu dusaba Imana kuko tubishaka kandi ko tuvyipfuza. Hari ibintu no munsi ari byo bigize sujet de prière, uri kurasenga, uri kurakora ibishoboka byose, uri kuratanga ishikanwa speciale, uri kurisonzesha, uri ko uragira neza abantu kuko hari ikintu wasavye Imana. Ariko ngenda bereke yuko akamaro ko kuganira n'Imana, Imana iduha kugira amasengesho ari précis kandi mu mwanya wo. Vyombabaza nsanze amasengesho ndiko ndashiramo ingufu zanje nsengera, ndiko ndasengera ibintu bitari d'actualité. Vyombabaza nsanze ibintu ndiko ndasaba Imana atari ibintu bishoboka kuboneka ubu, kuko jewe Imana mu kubima ni si kibazo cyo kubima canke kubinyima, ni kibazo ca standard. Aba bahungu bipfuje ikibanza ciza, bipfuje ikibanza c'ubwiza à gauche na à droite, bipfuje gloire. Aba bantu bipfuza ibintu bisayangana. Ngenda kubwiye ngo hari igihe twifuza ikintu, uravyumva, ariko Imana ikabita kitwimye, ariko hakaba hakiri ikibazo yuko hari ico tutaranywako, hari umubatirizo utaraza mu buzima bwawe, kandi uwo mubatirizo nico gikombe nivyo bidetermina aho je nawe tuzokwicara. Haleluya. Haleluya. Aba bahungu bariko bashira importance ku gusayangana kw'ikibanza, ariko Yesu nawe yareka ashira importance ku rugendo rwabo bariko baragenda nayo ku munsi, kuko yareka ashira ingufu ku vyo bakwiye kubona. Arababwira ngo abatwara biki gihe, abo batwara babatwaza umukazo, babahonyoza, babacinyiza, ariko ugomba kuba mukuri wanje agomba kwiga kuba umukozi w'abandi. Ugomba kuba mukuri wanje agomba kuba uwanyuma. Ugomba kuba mukuri wanje agomba kwiga kuba umuja w'abandi bakorera. Ni muri iyo nzira yonyene uzokwicara gauche cyangwa ukicara droite, kuko faso yanje yo kuhashika iratandukanye n'iyisi. Mwisi mu kuhashika ni lobbying, mwisi kuhashika no gutuma mama, mwisi kuhashika no gutuma nyokuru, mwisi kuhatushika no gutuma uwegeranye na kanaka, ariko muri principe yanje divin abahashika sabavugiwe na naka, abahashika sabawayi, abahashika sababisengeye kurusha abandi cyane, ariko abahashika nabemereye kunywa ku gikombe nzoba hakunywa ko, nabemeye kujya no kubatirizwa umubatirizo nzobatirizwa. Ntibihagaze kugusaba, bihagaze kukuba. Ndarangije mvuga ngo icurico kizodetermina aho uzokwicara. Ico uzokwemera ko Imana iforja muri wewe kizodetermina aho uzokwicara. Na competition mu bwami bw'Imana, na hayanwa mu bwami bw'Imana, na faveur. Bibiri ivuga ngo mu mahanga yose Dieu honore celui qui le craint. Imana nta favoritisme, Imana ni pendereya, ariko ni wayikunda ukayiha nta kabuzi zo kwicarikira ubuhande bwayo, nta kabuzi zo hakwicarika. Ariko kandi shira amaso kucirikira ko runo munsi, kuko kiyo kuyagutegura kuhicara neza.